nk'abajejwe intwaro bo ku mutumba wa Budahigwa twari dushimye iki gikorwa uyu muvukanyi wacu yibutse aho yavukiye abo yahasize yitabye akamo kanye n'icubahiro nyakubahwa Evariste Ndayishimiye aho yateye akamo imvukira z'Uburundi iyo ziri hose mu mahanga kwibuka abantu zasize inyuma gufasha guterera mu iterambere ry'igihugu. Rero uyu nibizi Aline musanzwe yaratahuye ako kamo ari naco gituma mubona yaciye mu buryo buke bwiwe yatanze ino fashanyo mu buryo bw'amaboko yiwe ariko arakoreye mu buryo yarose bice mu maboko yiwe n'inguvu ariko arakoresha. Rero nkatera kamo nkujeje intwaro ni benshi bimvukira za Budahigwa ziri gukoreye ari nazo zize zigira umutima nk'uwo ariko aragira mu guterera no mu gufasha abo yagize na abo basize inyuma. Ni benshi bari gufashwa ariko kubwo ari nguvu z'umuntu umwe canke bangahe mugabo wabona yuko yagerageje vraiment mu byashoboye yagerageje. Rero tugasaba abashitsi barungitswe kugira ngo bafashe muri iki gikorwa kugira yuko ngaha hari umutekano baze kugubwa neza. Iki gikorwa kiza gukorwa mu mutekano ntangere no mu bwitonzi, hanyuma tukaza gusaba abagomba baronke iyo mfashanyo ko boyishiba kuko yabibutse yasabye yuko hokogwa horonka umuntu abikwiye kandi by'ukuri batogwa muri bamwe muri benshi bari babikwiye mugabo abari nyuma y'abandi abababaye gusumba abandi. Rero nkuko mubibona n'ukuri nta karenganyo kabayemo. Hanyuma rero tugasaba yuko kino gikorwa cyo kogwa neza n'abandi bakazokora nkawe nuko tugira amahoro n'umutekano mwiza n'iterambere nuko reka duhe waserukiye uno mugwi naho turabubona mugabo ntiturabumenya neza baca bidondora banavuge cyo bari tubona bambaye uniforme naza kuvuga ibyari byo hanyuma nyakubahwa reka tugire Kristo kandi hanyuma nkuko nyakubahwa yaje aserukiye intwaro ari hano ahejeje kubivuga ni by'ukuri murabona ko twambaye impuzu zisa aha turi mu mugwi guhera mu 2018 witwa intatana zo gwaruka. Tumaze kuvyitegereza ego harimo gwaruka murabona ko harimo inkumi kandi zigeze kuba kugwazo ariko nyinshi muri zo ziracari muri fiançailles ntiziraronka ngira ngo abashobora kuzishira mu rugo. Rero tumaze kuja hamwe twariyumviriye dusanga wanashaka n'iryo zina twona rihindura bivanye n'umugambi dufise. Umugambi dufise n'umugambi wo gufashanya niho twaca twita Crebe abitanzi. Kuva uyu munsi mutubona hano turamaze guca ahatari hake aho twagiye mu kigo c'abantu b'abakehabwenge kiri ku 12 mu Maramvya ngira ngo abahazi barahazi. Inyuma yaho twarahavuye turaja no gufasha abene gihugu bo mu kirekura ku 12 no mu nyuma zaho ho duheruka twarahavuye tuja ku mutumba Muzinda aho twashoboye gufasha abantu bashika kuri 30. Rero uyu munsi turi ngaha twagomba rero tubamenyeshe ko uyu nibizi Aline
asanzwe ari umwe muri twebwe dufashanya ibikorwa byinshi intererano dutanga nawe arazitanga kandi zitanga neza rero niho yatwikorako amaze kutubwira uburyo afise tukaba twari dusanzwe natwe dufise dukeya mu kigega turaheza turongereza aco gituma mubona duhagaze hano kugira ngo dushobore gufasha abantu bashobora kuba bategekanijwe hano kuri no mutumba kubw'ivyo rero ntitwarangirije aho kandi ntiturangirije hano tuzobandanya no kuyindi mitumba itandukanye nukuri aha kuri uyu mutumba mubona duhagaze ko budahigwa irya mbere tuwugendeye kandi n'irya mbere batubonye ndibaza ariko turabantu tuzogoma dutembera ahatandukanye nitwaheza aho tubona hadukikije tuzosubiramwo nukuvuga ko uyu mugwi twashinze n'umugwi utazohagarika ibikorwa uzokwama uriho tukaba tunanasaba ko nabo baba bishoboye bo dutera inkunga bakaza bakadufasha ku buryo dushobora gufasha benshi gusumba abamubona hano none rero turashimiye bwa mbere Isaac TV yashoboye kutugenzera tukashimira kandi n'umwe wese muri twebwe yashoboye kwitanga kugira ngo dushobore gutera iyi ntambwe tukaba dushimira rero umwe wese mu bene gihugu ari hano kuko mu bisanzwe n'ikimenyetso cy'uko tubashikiriza ivyumviro dufise hanyuma uwo kumva by'ukuri twagize icyumviro cyiza nawe ashobore kwifatanya natwe amarembo ya krebe abitanzi aruguruye ku vy'ukuri nta gukinga naho tuzobijana ubu tugeze ku bantu bashika kuri 25 naho tuzobijana tuzokwama dufasha kandi twongera twitanga kandi nagire ndabamenyeshe ko bujya hajya vy'ukuri uyu muzigo uteruwe n'abantu benshi uraremuruka turacyaremerewe rero kuko urumva murabona dufasha bake mugaye icifuzo cyacu kwari uko twofasha abantu benshi rero uwoza azoba aje gutera inkunga kandi aje gufasha kandi bizogenda neza kuko iri hangiro nagira ndababwire ko ari gikorwa gisa nk'icimana ni gikorwa c'Imana kuko ugufasha si bose bavyiyumvira mugabo ugiye hamwe n'abandi urashobora gufasha kandi ugaterera icyo ushoboye nta kuvuga ngo ntaho nikora canke ngo ntacashoboye ntimwikengere twasanze burya haje kutaja inama nico kintu kibi naye handi mumaze kuja inama n'abandi murakora ikintu kandi kigashimwa uko turi 25 mu vyumvise dutanga amafaranga 2500 ku kwezi murumva ko ari amafaranga makeya mugabo igikorwa tuja gukora tuza gusanga twakoze igikorwa kinini ya cyane muravyumva na mwebwe arico gituma rero uwo kumva yo kwifatanya natwe turamuhaye ikaze kugira ngo ashobore gufatanya na twebwe uyu rero nibizi numwe mubo mufise kuri uyu mutumba yashoboye kwifatanya na twebwe ariko rero tumufise ari umwe twibaza ko nabandi mwoza kugira ngo dushobore gufashanya ni kuri iyo ntumbero rero twebwe twogira duti iki gikorwa cyatuzindukanye uyu munsi twagire tugitangure dutangurana n'urutonde mwatanze cyane cyane twebwe dukorana n'intwaro dukorana na administration ivyo administration tuyisavye ikabidukorera twebwe dukorera kuri ivyo nyene ariko twagire dusabe n'abatashoboye gushikirwa abo mu ntwaro batiyumviriye ko n'iyindi migambiri inyuma kuri twebwe ariko kandi turashobora kuzododora n'ahashoboka hose ku buryo dushobora gufasha nabo bandi basigaye ni muri iyo mvo rero twagire dusabe aba twaje tuzananye kugira ngo n'abajejwe intwaro bari hano duce dutangura iki gikorwa cy'uyu munsi hanyuma kandi turashikengurukiye cyane bimwe vyimva mutima witwa Nibizi nukuri Nibizi n'umwana w'umutima yarerekanye ko akunda umutumba arakunda uyu mutumba wa Budahigwa uyu muntu n'umuntu twebwe twogira tuti ntahagerwa naho benshi twohava tuvuga tuti abatavyumva bo bitahura kutariko mugabo uzo bakeneye kumenya vyinshi kubijanye n'uyu muhari wacu azaza tubaze kuko tuzomubwira bitari bike ko twabiteguye twabonye ko ari gikorwa c'Imana ni kubiyumvo rero nagire nsabe abajejwe intwaro naba twaje tuzananye bace bahaguruka amabo basize ku rutonde nibaza ko turabazi duce duheza dutangurane iki gikorwa n'akanyamuneza kenshi
nukuri abataza gushikirwa ntimuhave mu mwiranda iki gikorwa n'icyo uhoraho tuzobakibandanya murakoze nkaba nsubiye kubashimira cyane ngira ntitugire Kristo. Bamwe mu bagiriwe amahirwe yo kuronka muri ifashanyo ni mutama wanje nga shaka tuyage nawe gato turaza kuyaga nabandi mutanda baramukije kume murakoze ni sawa nukuri turanezere kubera amazina yanyu mwitwa ngenda kumana Daniel yego okay ucyumva yuko watowe mu bazohabwa kano kantu dufungurwa igikwembe kandi ibindi n'agasabuni mwiyumvise gute? Numvise neza kubera ndi masikini atahonifa ndi naho nikora uciye nezerwa gose. Uri papa w'abana bangahe? Mvise abana babiri. Madame aracahari? Oya yaritavye Imana. Pole sana. Naravye muvyo baguhaye igitege. Igitege uzocambara mutaha? Nzocifuka none ko atamagara mvise yuko uja gukora ngo ndonge uburengeti. Igitege uzocifu? Igitege baracifu? None nzogira nzocambara. Murabibona rero yuko we ntibaguhaye kubera uzoshikirwa babivuze bavuze ati muzoshikirwa papa tujaho nyene rero wavuze ati igikombe uzocifuka ni igiki kindi bibaza ko ukeneye Aline kugira niyaza kubibona avuga ati Imana nifasha nzobibuke nuko muri hari ibindi bagikeneye ya je urumva icyo ntongeneye byo ni byinshi sinobironga byose urumva rero nkengurutse ibintu baje kuronga ari n'igihe yoronka no mu nyuma kahigaruka kanyongera yego urakoze cyane mutaha yego okay wala akimingo gato mvugishe nyoko ni sawa yego ni sawa mumeze neza yego cyane amazina yanyu nyoko Madalena Rutigari inde Madalena Rutigari Madalena ugeze ku myaka ingahe nibo yiwe mirongo umunani n'indwi uraburiye nanje ntembagaranye utembagara urya kogoshi uno munsi washikirijwe imfungurwa gakwembe isabuni n'ibindi wiyumvise gute? Yego murakoze Imana ibahezagira yego muze muhore mucyo murakoze namwe mbe urazuba biguhaye oya anyebwiye ni hano mume urumva wewe witoreye uko nyine utazi n'uwabizanye Imana mugabo nayo yafashije Imana yafashije yego okay reka umubwira akajambo kamwe wabitanze nimbara amasengesho musengera byose bijana yego cyane mubwira akajambo kamwe Imana imuhezagire nawe arakoze azahora cyo mugabo ntazahora gutyo wenyine natwe turi inyuma y'ubwo twebwe abana biwe turabana kuri ndi umwana kuri we oya uri nyokuru wiwe Imana imugumye muhezagire amen mbe mama yombaye mu izosi ni ishapure urazi gusoma ishapure soma twumva dusomere oya none kumenga ufise dusore nk'inkumi mbe ujya mu bukumi bwawe mama wewe kweri niko warumeze niko warumeze mu bukumi bwawe none umuntu wari none ahinduka nyene ageza mu zabukuru nkukundi uko nyene okay mbe mushiga nawe aracyariho oya yaragiye kera ubu ugeze ku bana bangahe nyo abana barashitse barapfuye bararangira sigaranye batatu usigaranye batatu wabyaye bangahe 10 wabyaye 10 usigaranye batatu bishwe ni ingwara bagenda baragwaragurika okay mbe mu gusozera ngo ndakureke wiruhukire none wewe kumenga urasenga cyane sivyo yego ndasenga none kuvukira inkumi warambara ishapure cyangwa uze kuyambaye ububona ko giruguru oya kuva mu bwana kuva mu bwana warambara ishapure warasenga narasenga kugeza none ko ndakubwira usomera ishapure
birakunaniye navyuzi kugeje ukuri. Okay, nyoko reka ndagushimire. Gusa je kintu kimwe cyantangaje nyoko, urabona ko udusori turamwishe. Nako. Okay, nyoko reka ndagushimire. Yego yego. None ndabigufasha mu kubitwara je. Hari abagenzi bankwega bukebo. Okay, sawa rero reka mbe turato turi henyo. Ishwi cyangwa wowe ufite ya migenzo y'abakera ati nta birato twambara kera. Oya ntabyo twigeze twambara. Yarangyohega abantu reka nibigire wawe cyangwa imizigo yawe ni none urayishobora reka bwabo ndi biracyariyo aba turi kumwe barantwari bazi bagufashe mwaba mufashe bibi mufashe oya hari habo tujya hamwe. Okay sawa nashaka mvuga na Mutama ngaha nyuma yawe gato hama. Okay mutani sawa. Banyakubahwa yego abantu mudufashije turabashimiye cyane, murakoze muragahora gutyo murondere muronka mu gice mutangite musigaza. Amen amen. Maze banyakubahwa turashimye. Ariko nyuma yaho ngaho kwanza tuyivuge kwanza amazina yanyu mwitwa. Ni jewe Ndindurwa Hatito. Inde Ndindurwa Hatito. Ndindurwa Hatito. Ndabashimiye n'ukuri muragahora gutyo mwonje muronka mu gice mutangite musigarana. Murakoze cyane. Mborazi waguhaye ivyo yaguhaye imfungurwa ni ivyo uroso urazo wabiguhaye. Umupfasha ni wavuka. Wavuka. Ndamwibagiye kati nakije. Ni bijarine. Inde nibijarine. Rine. Mbe mutawe ko baguha agatengo uzokambara. Ko baguha agatengo uzokambara. Ndote ndakifuka. Wewe ndangironka agahuzu nifuka ntibona ko kaba. Agatengo barakifuka cyangwa barakambara. Oya nzokifuka. Nta mufasha ufise. Oya jana paka y'imyaka. Abahungu barafaka. Yarapaka imyaka. Urumva umuhungu turazi yuko umukenyezi yabuze umushinga naye bamwita umupfakazi. Ndi umupfakazi. Uri umupfakazi? Narapakaye. Urakoze. Mutama urago Mutama ngo umupfakazi. Kuva mfakaye imyaka 25 ntamwe gatandatu. 25 ntamwe gatandatu. Ufise barabanga. Abana barambanye ko. Baragohanye baraheze. Abana babiri gusa umukobwa. Mu bana bangaye. Mu bana 12. Musikanye abana babiri gusa bose barabombonye ko barozi. Abarozi ukubangije aho wararozwe muto. Nandi urakongera ku kibano. Wamenye gute ko arabarozi. Kera sinagiye kuroza amenye ubundi. Kera nagenda ku maguru yanze abiri Imana yampaye. Ibi nabigizwe n'abantu. Abantu? None ndinda kugiye ko babarozi. Wabigize hariho. Waramumenye? N'umuntu. Waramumenyemo? Kandi ndampaye indara abiwanje. Yo abantu ni babi. Nibize ko bamwe ari beza. Bamwe baraba beza ndakababi. Yo umuntu bako bw'Imana yiwe mwirenegira amahoro. Warasenze uramwerekwa cyangwa byageze gute? Oya. Ngeze ngaho Mutama. Mugiye cyo kuyita. Ego murakoze. Mutama nta byinshi avuga. Hari umunyokuri ari ngaha. N'umugore. Mwe muve ngaho. Igomera nganye. Nyoku ni sawa. Ni sawa buke. Umeze neza. Oya sineza. Si neza. Waje kuronka arawe ko ari doga ko bataro. Oya sivuga ngo sinarose. Mu mubiri niho hameze amagara. Amagara ni amereye nabi nukuri. None nabonye wari kumwe n'umwana wawe mwana ingo ngaha gato. Akona kuzukuruza kasi. Akuzukuruza. Zigura umwana w'umuzukuru wawe. Okay none uko nyene dushaka kumenya nyoko wewe uno munsi waronse agahuzu urabona wagafashe nakakomite nuko none ubona wewe ubumuga bwo kutabona mana ntarambara n'akauna kazuzu nta nakanyenyeri ubona sinbona ngo musuku nta nagatoya yo none nyoko ivyo byabaye ryari ndabimaranye iminsi narayagwaye basa abantu batabarambona ko umugenzi arapfa n'abana barapfa
n'akakuzukuru kanje kavuga kuri umwene wacu yapfuye kuri jewe singira namba bose barahonye. None byavuye kuki ayo maso yawe yavuye? Aya maso si ya maso bita gatarate amwe agatarate amagatarate amwe n'umutwe akamera kavuna n'izose ukazuga mu babara ngaha mu Rwanda guca bampimye rero bambwira ngo nayo kuzana ngo bayoze ndabura umuntu antwara ndamubura nzankura arategera gose arahuma gose arategera yego. None inyuma yaho ariko warubona wavutse ubona mbona narakora neza nari nubatse n'umugenzi yarapfuye umushingane wawe yapfuye wamaze kubi namaze guhuma amaze nk'imyaka 10 apfuye. Niwihangane mama ariko ubu rero bimaranye imyaka ingahe aya maso ndamaranye nk'imyaka 8 ntabona uko nyene. None umenya gutatse iki ni gute nutwo kujya kubananira ngapfa kugira gutya anye banyereka ngakora numenya ngo nibiki ninjya simenya ngo disuku simenya gahuzu ngo ni keza simenya we ngurinzo bisa nkurirabura oya uko nyene. Niwihangane ko mbura Imana izobigira neza sivyo? Umwana ni sawa? Urazi kuvuga we? Witwa nde? Nyamwongere Edouard. Inde? Nyamwongere. Ngo hagarara ngaha. Niyo mwongere Edouard. Niyo ufasha bibi. Mu dukorwa twose. Arakuvomera utuzi? Kaka. So kujya twotwo ni nawe wa niko hora tundondere. None ngaho wamenye gute ko hicari? Ndakabakaba. Okay. Ndakabakaba. None ngiraga mwana uri mukanga iyo uri kwishuri bibahora ninda camukurikirana mama okay nyina yo yacakurikirana sawa reka ragushimire kumbure byinshi tuzobibaza hanyuma sivyo mbana mwihangana ariko urekanye n'amaso ari ibindi wabugwa Estoma ni ikunda kunja. Estom? Ngira iva kuri nyamaso nyene ikanja ikankogota. Ujya ugujimya ngahe? Tewe. Dayo nayo ndi mukona muri yo bisi nari mazi imyaka 70 mugabo birarenga. Natana karanga mu. Wari umaze imyaka 70 aho harya? Nabyo wibuka? Imyaka 6. Harazi imyaka 6 imyaka 70 ubugeze kuri 76. Okay sawa merci beaucoup. Bakunzi ba Isaac TV umwe mu bana ingino umwe mu bana baduteka igongo cyane muri uru rubanza nabo nyine bagize bafashijwe n'umwana niho ngaha hagara kujya warumeze ushaka gutambuka urugira gute ni sawa umuzina witwa nde? Pembe Prince Prince Fsninga myaka 13 ubumuga bwatangiye bwatangoye ngivuka papa na mama barahari oya aye mama koja. Okay uriga oya cyara kumwe ku ishuri ubayeho gute rero ninda gukurikirana muri uwo mugaga nano ni wewe nyine iyo ubonye abandi bako ratambuka umeze kubimba bandi batambuka ndababaya urasenga oya kubera iki kubera kudafata umwanya usenga kubera batanjanye gucenga kubera batanjanye gucenga uri umwana wa kangahe mbana bangahe umvukana muri bangahe batatu okay mwabyumvise nibyo nashaka kumenya kuri uyu mwana bike tu
ari mu bafashijwe muri kino gikorwa kidasanzwe cyakozwe na Alain bwane gato je ari umushinga nawe ngaha naguma ndaba umwanya munini cyane akimjuna mbiyati hari umukameraman mugenzanje ngaha dufise reka kubika Android niyo shaka ari telefone bayita babalao iyo ari gifata amafoto yose urubanza rwose twarubonye ngaha nje ndakusaba ikintu cyambere nyiri kwaza amafoto wafashe uko naguma ndakubona uri kura kamera ugira iki kanda yarabe ndakwereka mbe haje witwa nde wewe mukurondera amafoto nitwa Desire uwo bangaje ni mu karere aha uri umufotographe bishitse nyene mu mwanya nyene kubera namfise aka telefone nyene gafoto okay umva aga telefone ni Android sivyo mu bisanzwe gafotora nka Android kuko karampa amasanamu karagwa amasanamu uciye twaraye amasanamu cyo poste kuri Facebook asha nzanaraba nyene urubanza rwagenze nyene okay asha kandi rero wari serie rero jesha kunyereka arana yabuze ama image turapfuye ya mukameraman yakame ntaza aho yabibitse ndabuze niyo yagiye yatari cyane ujya rero turamukudiye hanyuma ndayabuze tuje kuyasohoza ntacyo okay mwabonye rero nazaga rero dusozere kuri no mujama wanje ko ngayanyoye sana so mwabonye urubanza rwagenze urubanza rwiza cyane Aline yafashije imiryango itari miki ariko rindira tuyage gato n'abaserukiye umugwi hama tuze kumenya rero bitandukanye twayaze n'abafashijwe hama tugende kuvugana n'aba biteguye come on bakunzi ba Isaac TV mwabibonye igikorwa kuvaho cyatanguriye naho kigeze quand même twumvise byinshi twumvise icabazanye ngaha ariko kumbera rero bimwe tutatahuye nivyo shaka kubaza baraberewe quand même bambaye uniforme barashagije reka ntangure kubaramutse ni sawa ni sawa meze neza ngere basigaye nigera amazina ni Rukundo Fidelite reka nje kwa mutama mushingana ni mpore yego namahoro amazina yanyu namwe je nitwa Batungo nayo Eli yego okay ko mugo murirwa kamera mwegere nta kibazo kamera nijya namwe mwegere nta kibazo ni sawa yego ni sawa amazina ni Irakoze Emeline Irakoze Emeline namwe amazina Haberisoni Claudine inde Haberisoni Claudine Haberisoni Claudine niyo mpamvu ufise isoni ngo Haberisoni we ni sawa amazina nawe ni Wera na Deje mama ni sawa amahoro meze neza yego nariko numva bakwita mère double nivyo yego amazina yanyu ni nitwa Baransananikiye Beatrice inde Baransananikiye Beatrice okay Baransananikiye Beatrice reka tugarukino mushingana ni wowe umushingana he wenyene muri aba ni kubera ko bimenze cyangwa arabandi oya siko bibenze twovuga tuti nuko ubwa mbere nkibona imigambi ya bano bigeme na bamaze kubimbwira narayishimye nca ndaheza mvuga nti ndashobora kwifatanya namwe ariko haruhande y'ivyo hariho nabandi bantu twarifatanije nabo mugabo ngira ngo kubera ugufatirwa n'amabanga bafise y'igihugu baraheza ntibajya baraboneka cyane mugabo by'ukuri nabo nyene baradushigikiye burya ya the club ni shirahamwe ni twavuze yuko mu bisanzwe ni club iyi club mu bisanzwe dushobora gukora ibitari bike harimo n'ibyo byo gufasha muhejeje kubona mugabo turashobora kuzokora n'ibindi turacavyiga neza hariho abahinga twabihaye baracarondera ingene twobitunganya neza kuko turafise bimwe mu byo tuzotegerezwa gukora cyane cyane nko kurima cyane cyane nko korora kijambere n'ibindi ntibibaza yuko kuba mwambara uniform nk'uko ibitenge bisa impuzu zisa wewe like rugatembera numwe muri aba bigeme ntuza ko byo guteza ikibazo ku mukunzi we cyangwa umufiance wiwe ndibuka mu jambo wavuze agiye watangura ijambo ati mbega harimo inkumi hari abandi bakiri mu bufiance ibintu nk'ivyo ntibibaza ko byo tera ikibazo ugasanga nyene
murakoze cyane ahubwo nimba madamu wanje ashobora kuba abona televiziyo nagomba kumubwira ko ubwa mbere bwo yorema kuko kwitanga ubwa mbere bwo bitanga umugisha kandi niyababona uyu munsi hariho ibimeze neza ntaze yumvire ko ari ivyo kumbure tutarondeye amenye ko ari byo twarondeye nagomba no gusaba umwe muri aba bantu niyabanyiyumvira ko nagomba kumumenyesha ko nubatse kandi mfise abana uzohava rero abikora akanyumvira ko zoba yihenze cyane murakoze. Okay, sawa. Sister, wagiye muri club ryari? Ndi mu bantu batanguranye na club. Mugeze ku bantu bangahe? Turi 27. Mukorera? Dukorera ku Muzinda aho bita kuri 12 ku Ruyange. Okay. Niho biro iri? Ego. Okay, sawa. Reka tuzino. Ujeje iki mabanga ya club? Aya ndi mu membre nyene. Mu membre asanzwe. Ko bitagiye mu bindi, ko kibaje muri. Aya nabyo sinabibangikanya n'ibikorwa nkora. Okay. Hari ibindi bikorwa usanzwe ukora urekanye ni? Yego. Nkibi. Mathematike. Okay. Kora mu kazi ka komine. Yego. Tuguma ari inzego urumva ngaha uko coye gato ashobora guterura. Na usanzwe ujeje iki mabanga ya club? Ndi secrétaire. Secrétaire. Umunyamabanga mukuru sigura ashobora kuba azi amabanga menshi ya club. Dufise amafaranga ngahe mu kigiga ca leta. Mu kigiga ca club, sorry. Umva ubu nyine hari kubera ko duheruka kugira umunsi mukuru rya Louis Mars. Izi muzi zo twambaye Louis Mars. Twekeshe Louis Mars. Musuragiye hamwe turakira groupe tubona ko benshi iyo Louis Mars hageze bagenda kuryoherwa. Natwe twiyumvira ko Louis Mars igeze twomanza guhera nko ku bitaro kuraba mama bari mu bitaro batishoboye tukaba twaronse twabafasha duje kubafasha ibyo twaronse kitahama tukitegura kizera kuryoherwa. Okay. Wafashije watanze zifashanyo zose mwatanze no musingaha ninde? Nibizarine ni membre wacu. Ni membre wanyu. Yego. Okay. Ni mwabi mu propose cyangwa niwe yavyiyumviriye? Umva yaravyumviriye nyene cyari bitubwiye muri groupe nacyo tumubwira ati twavyumviriye yagize ishimviro cyiza natwe nka groupe turifise amahara mu kigega cyo turamuterera turacanga. Okay. Sawa mwavyumvise rero niko bimeze ushaka kwiyunga namwe abasangahe abakura. Nkuko mwavyumvise ushaka kubana natwe yongereye agira icyo aterereye yongera afatanya natwe mu byumviro hamwe yoshika kwibarabara rya 12 ku Muzinda no kuvuga ibarabara rya 12 niryo rigabura intara ya Bubanza n'intara ya Bujumbura tukaba turi mu rubibe rw'amakomine 3 hari komine Mpanda hari na Rugazi ndetse n'iyi Mutimbuzi mubona turimo aho rero ku gice 12 niho ayo makomine ahurira nka yose. Yego ubu babikeneye yoza aho kwibarabara rya 12 turashobora kumuha contact ushobora kuduhamagara ku gatelefone ashobora guhamagara kuri 69 144 904 ahazo baronse mu gusozera akajambo gasunika rugi. turabashimiye cyane ukuntu mwashoboye kuza kwifatikanya natwe tugashimira nabo twakoranye bose twakoranye neza. Okay. Baheza gikwe. Merci. Muta agasunika rugi. Murakoze cyane uko norangiza mvuga bwa mbere bwo no gushima turashimiye Isaac TV yashoboye kutugendera ikongera ikadufasha muri bino bikorwa na cyane mu kumenyesha ibikorwa byacu dukora. Twashaka rero ko kubashimira gose twongera tukanashimirana abo turi kumwe bose muri club tukanashimira nabo twafadikanije bino bikorwa by'uno munsi murakoze. Okay. Agasunika rugi usoze. Biramunaniye turagowe gusezera biramunaniye neza egera ngaha dusezere mu gusozera abaguma bitwega amakamera abadashaka micro sindabaraba ngomba shimira Imana cyane kuno munsi kumwe kandi nkashimira mwego mwashimye ibikorwa byacu tukaba kumwe natwe. Okay. Murakoze cyane mère double mama niyaye egera basinga ndakubaza akabazo kamwe. Uraryoherwa ndakubajije? Yego. Uyu mama yaguma yiruka mu bikorwa byose urumva uzanye n'uburofu n'ingoma yo iguha. Mama niko usanzwe umeze urakaza ukunyene canke
nukuri sinkaze cyane ariko nari mbonye umenga hariho ibitariko biragenda neza aje kubona umenga hariho ibitariko biragenda neza nanje ubanza gwasa nk'ugwanje baciye mbona umenga ntibinguye neza ca ndashuha kugira ngo ndabe ko bigenda neza nawo hahaze ubu ndabonye ko byatinze bikagenda neza bukebuke uhaze akantu gatoya ariko ndazi nako nyene karatinde gakemuke yego mama zina nyi mwitwa Chentu Toyana ndi mama mdogo wa Yarine uri mama mdogo wiwe no mpamvu wakaze nuashaka amanyanga kandi ngabangira kabiri ku mutumba nga mu budahiko yego niyo mpamvu urumva mu maja mu make ibyo gutunganya ibikorwa muri rusangi nivyi wawe yego nashaka ko tubikora neza bikagenda atakabazo kabayemo yego bakwiyumviriye bose abakuravye bose bavuga barakwimvira ukunda umama garakaze ko naje vima nagize ubwo mama bana udekonye ni kofi abantu bakwiyumviriye ukundi wabwire uri umutware utegeza gukerebuka kandi ugakanura kuko narimbo nakumenga ari ibintu biko biraducika aba mama bari baje ngaho kugira ngo baronke ibintu hariho abari babuze baje kubona babuze ntashushe kugira ngo ndabe ko ibyo bintu byari bibuze biboneka yego ari igikorwa cyagenze neza twafashije imiryango ingana 24 yego nukuri na habuze umwe ariko n'ubumwe ahantu habera akadefu turaza kugakosora harabagiye baridoga ati turi bana unikora turi naco dufise ariko ntaco nibaturavye ubishora gutebana yo bihangane kujya abandi bashikiriwe ntazobura nundi yiyumvira nkuko cyane n'ubunyene umukobwa wacu uko yavyimviriye ashaka kwimvira ati hariho nabandi babuze batashikiriwe reka ndabiyumvire ariko hamwe atobiyumvira hari abandi bagiye gukora igikorwa nk'iki nabo barashaka gushikirwa mu buryo nk'ubwo yego kimwe mu byo nakunze ingene wambaye mama uraberewe gira amahoro urakoze uri umusiri mu kazi ugize utuntu turi mu mutwe n'uduhe tuciye mu gusoza akanagasuko kandi akagasuko karazimvye karazi akagasuko kugira ngo ndagashire ko hani inoti ya 40 ntarava ngaha ngiye kugira ngo nkwize ni inoti ya 48 umva mu noti ya 50 ko hari habuze mu make ndumumama nyene yiyemera kugira ngo ndagashireko mama mu gusozera abantu bari kurakura nkuko bavuga ati voilà mama ariyemera hagaze neza ntacyabaye turabitaho ufite umushinga ntaye yo jewe ndamufise yo yiyemera nawe nyene yego kandi rero ndashimye ko maje ngaha ibikorwa bikabigenze neza ariko n'ubu yaduhaye iki gikorwa mubwire tiraba ahantu bicarika n'abamama bambaye baberewe ibikorwa babikoze byagenze neza hama baryoherwe nkuko nawe uryohewe sawa murakoze mama namwe murakoze mwabonye rero cyari twaza classic gira subscribe like na share urumva nayo stories zitandukanye twifatikanije n'urugwa rwagira tubereka ingene ibikorwa byose byari bimeze Akim Junior yarafise kamera cyane twa Isaac Classic bye bye Isaac TV